Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu. Nitugire Kristu. Turazirikana ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa ku kigabane cya 23 kuva ku karongo ka 23 kugeza ku ka 35. Jambo ry'umutwe riravuga ngo Paulo ahungishirizwa i Sezareya. Nyamukuru w'umugwi w'abasirikare yakura abakuru babiri b'imigwi y'abasirikare 100 ababwira ati: nimutore abasirikare 200 baja i Sezareya hamwe n'abagwanira ku mafarasi 72 n'abandi 200 bagwanisha amacumu bagende mu nkoko ya mbere. Rondera n'ifarasi Paulo agenderako bamushikane amahoro kwa Felisi icariho ca Sezari. Yongera arandika irikete ati: Felisi nyakubahwa, cariho ca Sezari ni jewe Klaudiyo Liziyasi nkuramukije. Uwo mugabo nkurungikiye yari yafashwe n'abayuda bashaka kumwica. Nabaye ntibashikira ndi kumwe n'abasirikare ncandamubaka, maze kumenya ko ari umunyaroma. Nipfuje kumenya ico bamuhora, ndaheza ndamuzana mu nama nkuru y'igihugu yabo. Niho rero naca nsanga bapfa iby'itegeko ryabo, ariko nsanga nta kirenge na kimwe nta kirego na kimwe cotuma yicwa canke abohwa. Aho menyeye ko bahigiye uwo muntu, nciye ndamukurungikira, kandi ntegetse ko abamwagiriza bokwibwirira ibyo bamurega. Nk'uko bari babitegetswe, abasirikare bajana Paulo mw'ijoro bamushikana ati Patrisi. Bumaze guca bareka abagendera ku mafarasi baba aribo bamujana, nabo basubira ku kirimba. Ababandanije i Sezareya bashitse bahereza ikete icariho ca Sezari, bamushikiriza na Paulo. Amaze gusoma abaza Paulo iyo ava, nawe ati mu Busilisiya. Amubwira ati: nzokumviriza abakwitwarira bamaze gushika. Araheza ategeka ko bamucungira mw'iciro ry'imanza kwa Herodi. Bene wacu muri Yesu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Aleluya, amen. Paulo ahungishirizwa i Sezareya. 2. Nyamukuru w'umugwi w'abasirikare yakura abakuru babiri b'imigwi y'abasirikare 100 ababwira ati: rero Paulo, kubera ko bagumye bashaka kumwica, umukuru w'abasirikare igihe mwishwa wa Paulo yamwiganira ko Paulo agomba kwicwa, uwo mukuru w'umugwi w'abasirikare kubera ipeta yarafise n'ingene yarakomeye, aca agerageza ukuntu yohungisha Paulo, kuko yari yabonye ko Paulo bariko baramurenganya. Nimutore abasirikare 200 baja i Sezareya hamwe n'abagwanira ku mafarasi 70 n'abandi 200 bagwanisha amacumu
bagende mu nkoko ya mbere. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro cyane. Pawulo aho yararyamye, Imana yo mu ijuru yaramubonekeye iramubwira ati Pawulo ntutinye, uko washingiye Roma uko washingiye intahe Yerusalemu ni Roma niko shaka kubigenza. Aho hose Pawulo yagenda arapfungwa kubitwa, bamwe bamufata nabi abandi bamufata neza, ariko Imana yari kumwe nawe kandi kwari kugira ahaca hose agenda arashinga intahe, abatemera bemere bamenye ko Imana cyane se bamenye ko Yezu Kristu ari Imana yavuye mu ijuru ikaza mu isi. Rero na cyane cyane ko tubona ko hari abantu batemera iby'izuka, batemera mutima mweranda, batemera ko abamarayika babaho. Mugabo Pawulo agenda arabyemeza. Rero Imana irakoresha wa mukuru w'abasirikare, arabwira abandi basirikare bapanga neza akarere ko barondera abasirikare bangana uku bagwanisha amacumu, abasirikare bagwana bicaye ku ndogobwe, mbese barondere n'indogobwe Pawulo azogenda yicayeko. Haleluya, amen. Bana b'Imana, iki ni ikintu cy'agatangaza cyane, kubera ko ngaha Pawulo yari yubashwe, kandi suko aba bakuru b'abasirikare bagomba kubimukorera, ahubwo ni Imana yari kirabakoresha. Kuko urabye ukuntu Pawulo ibyo yari karakorerwa ntibyari ibyo ubona ko ari abana b'abantu bari kubimukorera, yari Imana. Kandi dushima Imana kuko yari yabimubwiye ati komera ndi kumwe nawe. Haleluya, amen. Turabandanya. 24 haravuga ngo rondera n'ifarasi Pawulo twavuze. 25 yongera arandika ikete, Felisi nyakubahwa, cyariho cya Sezari ni jewe Claudio Lysias nkuramukije. Rero ariko arandika ikete kugira rijane na Pawulo, uwo muntu amenye, uwo mutegetsi Felisi amenye uri karamwandikira. 27 uwo mugabo murungikiye yari yafashwe n'abayuda bashaka kumwica, nabaye nk'ibashikira ndi kumwe n'abasirikare, nca ndamubaka maze kumenya ko ari umunyaroma. Amaze kumenya ko ari umunyaroma, ko ari karatotezwa, kandi amaze kubona neza. Murazi ko Pawulo yari yamubwiye ati warabuguze mugabo jewe ubwene gihugu naranabuvukanye. Nawe yarabigiye, uwo mukuru w'abasirikare yageze arabimukundira, arabimwubahira. 28 nipfuje kumenya icyo bamuhora, ndaheza ndamuzana mu nama nkuru y'igihugu yabo. Rero yari umukuru, nubwo byagenze uko yaramusiguriye neza ati naripfuze kumenya neza icyo bariko baramuhora, ndamuzana mu nama nkuru yabo, ndamuzana muri bo kugira amenye icyo azira. 29 niho rero naca nsanga bapfa ibyitegeko ryabo, ariko nsanga nta kirego na kimwe cyotuma yicwa canke abohwa. Rero yari yamaze kubona bariko baramuhora iby'amategeko yabo, ariko Pawulo wewe nuko yanse kwifatanya nabo kugira ikibi, akemeza ati nyamara ibi bintu by'amategeko muzana byo kononera abandi si byiza, kuko Yezu Kristu yarishwe bariko baramuhora ibintu by'amategeko. Mugabo ntabwo bamwishe bamuhoye ukuri, baramurenganije. None rero nanje ko nigeze kuba nemeranya n'aba bayuda nkatoteza abakristu, ntabwo nkigendera muri uwo murongo w'aba bantu
batoteza abandi canke batembera iby'izuka. Jewe nemera Yezu Kristu, na cyane cyane ko yavuga ati jewe Yezu yaranyiyeretse, twaravuganye, niwe yantoye kugira, niyo mpamvu ndamwemera nkamushimira inaha. Ibyo rero bigaca bibababaza bikabajya mu matwi, bakumva uwavuga ngo Yezu yaramubonye. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Ariko Paulo yari muri kuri, kandi dushima Imana ko uwo mukuru w'abasirikare yaramutorokesheje, n'ubu ariko aramuteteye amuvugira. Aho menyeye ko bahigiye uwo muntu, nciye ndamukurungikira, kandi ntegetse ko abamwagiriza bo kwibwirira ibyo bamurega. Aravuga ati namenye ko bariko baramuhagira kumwica, namenye ko bamupangiye kumwica, niyo mpamvu ciye ndamukurungikira. Ndashaka ko ibyo bamwagiriza n'abamurega n'abamutoteza bozoza imbere yawe bakabikwibwirira na Pawulo yumva. Nubundi ngaruka hahandi bana b'Imana mw'isi hari agatotezo mu bantu, no mu bo tuvukana, mu bo muvukana, mvuze mu bo tuvukana, ni jewe nzi ibyo mu bo tuvukana, nawe menya mu byo mu bo muvukana, kuko nzi neza mu bantu benshi wicwa n'umuvukanyi wawe usumba mbere ko wokorerwa n'ikibi na murundi. Rero hari ibintu byinshi dukwiye kuza turasengera kandi no kwirinda. Kubona umuntu bamuhereza n'udufaranga kugira agirire nabi mugenzi we, umuntu akaguha uburozi si umugenda ugerageza uko buri kose musangire, ariko ukamushiriremo. Umuntu akakubwira ngo nze kugusororera, mukaja mu kabare, yarere kusohotse gato canke yakubwira tori telefone shawo ugenda usabire bajya babe barashiriye ku muriro kugira arondere ingena gukororeza musumu mu kinyobwa cyawe canke mutwa kugira uri kurafungura. Abandi benshi no mu masengero babijana abantu baba mama ku mapfundo y'ibikwero, kuko sinzi nyimba abagabo nabo batangusha ishano mu masengero. Mugabo ndababwire abantu baba mama barabarozi, baraja mu isengero uburozi bamufise ku mapfundo canke mu tubegi, bagiye kurereka abana bo mu rusengero kugira babibatamike. Naratangaye mu Burundi mu minsi yahera, ndi mu Burundi, aho nabona abantu benshi baba bavuga bati ndagwaye, ngwaye iki, ngwaye kubera bampaye ishano. Ndibuka disi hari n'umumama nagiye kuraba, ngiye kumuraba sanga nyene aragwaye, sanzwe nzi ko bari bamuhaye ishano, kandi yari hawe n'abantu babana, kandi harimo abo yagiriye neza. Rero umuntu w'umubanyi ho kuguha ibiguhembura akaguha ibikwica. Rero tuze turasenga cyane, turabe iminsi mibi ko yozira turengana. Ntukipfuze kwica mugenzi wawe. Ibaze hari umuntu yipfuza kwica umwana w'umubanyi wiwe canke wa mugenzi wiwe kuko yumva abantu bavuga ngo yavyaye umwana mwiza, canke yavyaye umuhungu, canke yavyaye umukobwa yari yarabuze abakobwa. Yo bantu b'Imana, canke ko afisa biwabi uraza abantu basigaye bicwa bapfa bazize ngo nuko bifitiye abantu wabo ngo baba bahudufaranga. Ibaze kugirira ifiti n'umuntu kubera ko yifitiye abiwabo iburayi. None nuko abantu bapfa kwishiramo ngo afise umukobwa iburayi, ngo afise mwene wabo. Yemwe iburayi saha bari mwijuru, kware mu magogwa nk'ayandi yose, ko mwisatana hamwe umuntu yovuga ngo yarashitse canke ngo ari muri paradizo. Tureke kugiranira amashari, tureke kwankana. Reka tubandanye. Reka tuje kuri 3 yavuga ngo nkuko bari babitegetswe, abasirikare bajana Pawulo mwijoro bamushikana ati Patrice. Aba basirikare barajanye Pawulo baramushikana aho bari bababwiye, kandi acunzwe. 3 bumaze guca
bareka abagendera ku mafarasi baba ari bo bamujana nabo basubira ku kirimba. Bumaze guca barareka abagendera ku mafarasi baba ari bo babandanya kujana Pawulo, abandi nabo bamwe bagwanisha inkota n'ibibugita n'imiheto barasubira inyuma. Ariko murumva Pawulo yaraporotejwe kabisa, arinzwe kubera iki? Kubera Imana. Kubera Imana. 3:3 ababandanije i Sezareya bashitse baraheza bahereza ikete icariho ca Sezari bamushikiriza na Pawulo. Ababandanije rero i Sezareya barashikanye Pawulo, hanyuma icariho ikegera ca Sezari canke ministre wa mbere bamuhereza iryo kete. Amaze gusoma abaza Pawulo iyo ava nawe ati mu Busirisiya. 3:5 amubwira ati nzokumviriza abakwitwariye bamaze gushika. Araheza ategeka ko bamucungira mu iciro ry'imanza kwa Herodi. Bana b'Imana rero murumva rero uko byagiye bibigendekera Pawulo. Pawulo yarahuye n'ibigeragezo ariko yari kumwe n'Imana. Buriya umuntu avuga Imana, umuntu w'umukristu, naho bamutoteza bamuhora kuvugira Imana, hakagera naho ageraho bakamwica, ariko ahagaze mu ruhande rw'Imana, aho hose Imana ibikirihesha icyubahiro. Rero Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro cyane ko yadushiriyeho Pawulo kugira rinde aya magogwa yose, kandi kugira agenda aremanga hose ashingira intahizuka, kugira natwe twizere ko tuzozuka. Abapfuye hari igihe Yezu yokubita inzamba bamwe tukaduga tukiri mu mubiri, hari n'igihe tuzoba twarapfuye kuko abatubanjirize barapfuye, ariko kimwe gusa nuko impera ya byose abapfuye bazozuka, kandi abakoreye ijuru tuzoja mu ijuru, abakoreye umuriro nabo bazoja mu muriro. Ndakwipfuriza rero ko tuzobana mu ijuru. Imana yo mu ijuru ibahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.